Mbega wari ubizi ko uremwe mu bice bitatu bisanzwe bigize umuntu? Ivyo navyo akaba ari vyo bikorera hamwe kugira ngo ukore ico waremewe. Nimba wifuza kubimenya, ni ikaze au tableau tubiyageko. Amahoro neza, jewe ni Nduwayo Fiacre sanzwe ndabategurira iki kiganiro canyu au tableau. Uno munsi rero dufise ikiyago ciza, icigwa ciza, aho tugiye kuraba mbega umuntu yaremwe mu buryo bwa gute. Uno munsi twabibonye nkuko twabivuganye muri introduction yuko umuntu asanzwe aremwe mu bice bitatu, ivyo navyo bigakorera hamwe kugira ngo umuntu ashobore gushitsa ico yaremewe kuri ino si. Nkuko tubibona mu bitabo bitandukanye, yaba Bibiliya canke Ikorowani n'ibindi bitabo, biravuga ukuntu Imana yashoboye kurema umuntu, ikaba yamuremye mu buryo butatu canke se mu bice bitatu tugiye kwigako kuri uno munsi. Ica mbere tugiye kurabira hamwe mu bice bisanzwe bigize umuntu, nuko umuntu Imana yamuremye mu buryo bw'umubiri. Uburyo bw'umubiri ni ukuvuga ngo Imana yafashe ivu iraribumbabumba maze iriha ibice bitandukanye. Ivyo navyo turashobora kubona ibice bikuru bikuru bigera nko kuri bitanu. Arico ica mbere yaramuhaye amaso. Amaso nayo murazi adufasha kubona, tandukanya amabara, tandukanya ivyiza ndetse n'ibibi. Ikindi naco yaramuhaye akanwa. Akanwa nako kadufasha kuvuga, ndetse hariyo n'ururimi rudufasha kumenya iyo turiye ibintu ko biryoshe canke bibishe. Ndetse Imana yarahaye umuntu kuri uwo mubiri nyene amatwi. Amatwi nayo amufasha kumva igihe ibintu bivuze cane canke buhoro, umuntu arashobora kubimenya mu buryo bw'amatwi. Ikindi naco kiri ku mubiri w'umuntu ni urukoba. Urukoba igihe umuntu akorako ikintu aramenya ko iki kintu kirahanda, canke ni igikoko akozeko, canke ni ikindi kintu akamenya vy'ukuri yuko ikintu nkozeko izina ryaco ni iki. Ikindi naco Imana yashize ku muntu ni izuru. Umuntu iyo amotewe aramenya ati iki kintu kiranuka canke ntikinuka, kiramota. Bisigura ngo ku mubiri w'umuntu Imana yamuremye muri ubwo buryo. Yamuhaye ivyo bice vyose kugira ngo bimufashe cane cane kwinjiza message kugira ngo ashobore kugira ico akoze. Ivyo vyose bikoranizwa hamwe kugira ngo bimwinjirize ama information canke se ivyiyumviro akeneye muri we. Ikindi naco ca kabiri tugiye kuyagako Imana yaremyemwo umuntu ni iki gikurikira. Ico naco akaba ari impwemu. Iyo tuvuze impwemu, sindiko ndavuga izi mpwemu gusa duhema, ariko ndiko ndavuga ukuntu Imana yaremye umuntu. Igihe yari ihejeje kubumba umuntu, imubumvye mu buryo bw'ivyondo, yarashoboye kumuhumekeramwo impwemu. Uko kumuhumekeramwo impwemu ni ukuvuga ngo Imana yari yifuje yuko umuntu agira ishusho y'Imana, kuko murazi yuko bavuga ngo Imana yavuze ati tureme umuntu asa natwe. Burya umuntu ntasa n'Imana mu buryo bw'umubiri, ariko asa n'Imana mu buryo bw'impwemu, kubera ko n'Imana ni impwemu. Igihe rero Imana yari ihejeje kumurema, yaciye imuhumekeramo impwemu zayo kugira ngo uwo muntu ase nayo. Kuko mwibuke ko umugambi w'Imana, Imana mu kurema umuntu yari yifuje yuko umuntu aganza kw'ino si, Imana nayo ikaba iganje mw'ijuru, kugira ngo ivy'Imana ishaka bigaragare kw'ino si biciye mu muntu. Niyo mpamvu rero yamuhumekeyemo impwemu yayo. Bisigura ngo yuko yari nka antenne y'Imana n'umuntu bashobora kuyagiramwo, kugira ngo ashobore gutahura, umuntu ashobore gutahura ivy'Imana igomba biciye mw'iyo mpwemu. Kubera ko burya niyo Imana igomba kutuganiriza, yicisha mu mpwemu yayo. Burya abantu bose bavuga ko baganira n'Imana, ama information, inkuru zose bazikura mu gace bita impwemu y'Imana ikorera muri bo. Ni nako gace ka kabiri rero duhejeje kwiga, uburyo Imana yaremyemwo umuntu. Akandi gace nako tugiye kuyagako ariko ka nyuma naka gakurikira.
agace ka gatatu Imana yaremyemwo umuntu ni umushaha. Umushaha ni ikindi gice cavutse inyuma y'uko Imana ihumekeye mu muntu, kubera ko umuntu akiri umubiri nta buzima yari afise, ariko igihe Imana imuhumekeyemwo impwemu zayo yaciye acika uwufise ubugingo canke se ubuzima, atangura kubaho rero ari umuntu afise ubuzima. Ico naco nico twita umutima. Umutima w'umuntu niwo akandi gace kavutse inyuma y'uko Imana ihumekeye mu muntu. Muri ako gace rero twita umutima canke se ubugingo, bivana nuko wakoresheje iryo jambo, ariko ndakunda cane dukoreshe umutima. Bivuga ngo mu mutima w'umuntu niho haba rero ivyiyumviro, niho haba ivyiyumviro bivuye mu mubiri, ivyiyumviro bivuye mu mpwemu bihurira mu mutima w'umuntu. Aho niho habaho guhitamwo iciza canke ikibi. Niho rero twovuga yuko vy'ukuri umuntu n'umutima wiwe. Kubera ko niyo tuvuze ngo umuntu azoja mw'ijuru, ntihazogenda umubiri kandi ntihazogenda impwemu y'Imana. Ariko impwemu y'Imana izosubira ku Mana, ariko umubiri usubire mw'ivu, ariko umutima w'umuntu niwo uzogenda ucirwa urubanza canke se wambikwe ibitsibo. Bisigura ngo burya ahantu ho kuvura neza, iyo wifuza kuvura umuntu umuvura mu mutima. Nico gituma iki gice tuzokivuganako cane, tuzovyigishanako cane ukuntu mu mutima w'umuntu umuntu ashobora kuhatunganya neza, kuko hariho n'ijambo riri mu migani ivuga ngo urinde umutima wawe kurusha uko urinda ibintu vyose, kuko ariho ubugingo bwawe bududubiriza. Rero ivyigwa vyacu vy'uno munsi vyari ivyo, vyari uburyo butwereka ukuntu umuntu yaremwe mu bice bitatu, arivyo vy'ivyo twabonye: umubiri, impwemu ndetse n'ubugingo canke se umutima. Rero nawe umenye ko burya uremwe mw'ivyo bice, ariko ndagukebure nakumenyeshe ko inyuma yo guhanwa kwa Adamu, burya impwemu y'Imana yari muri we niyo ivugwa ko yapfuye, kuko baravuga ko Adamu Imana yari yamubwiye ko niwakora igicaha ukarya ku camwa uzopfa nta kibuza. Bamwe bariyumvira mbega none yarapfuye, kubera ko umengo yaciye abandanya kubaho. Ariko vy'ukuri impwemu y'Imana canke se ico twokwita communication yiwe n'Imana yaracitse, ni ukuvuga ngo yarapfuye mu buryo bw'impwemu. Rero Yesu Kristo igihe yaza niwe yaje kuzura izo mpwemu. Igihe umuntu amwizeye nk'umwami n'umukiza, uwo muntu aba abaye icaremwe gisha. Biba bivuga ngo aba azuye impwemu yiwe iva ku Mana muri we. Rero na wewe ushobora kuba utarizera umwami Yesu, ariko gira iryo bakwe ryo kwihuza n'Imana mu kwizera umwami Yesu, hama ivyo navyo bizogucikira nawe gucika icaremwe gisha. Nuko ikigwa cacu c'uno munsi nico, nizere ko wakiriye vyinshi kandi wize vyinshi watahuye. Urashobora kwandika muri commentaire ukabaza ivyo utatahuye canke se n'ivyo wifuza kumenya birushirije. Nuko ndabakunda cyane. Ushobora kugira subscribe, ndetse ushobora no kugira j'aime ku bakunze ibi vyigwa vyacu, ndetse ukagira na partage kugira ngo n'abandi benshi cyane bashobore kwakira kuri bino vyigwa. Nuko Imana ibahezagire, ndabakunda cyane.